sinzi impamvu burya abazungu bafite ukuntu bakozwe niyo mpamvu je burya no kwemera ko Imana yaturemye ari imwe ntibinabaho yani ibyo nemera ngo bakunde nderero kuko ugiye kuraba kera abazungu bataratangura kuza baratwica bica abirabure kandi urazi ibintu byabazanye muri Afrika nubundi no kugira twicane nese bazanye ibintu by'amoko badupima ngo we ngumengure huku nawe urehuku nese babizanye none umva ikintu cyabazanye cy'urukundo ari ki uza kwankanisha abantu bari basanzwe basangira kabisi nagahiye wumva utazi ko nta rukundo rwabazanye ntirubaho mbanye nabi imyaka 16 ni business tu agukeneye umukorera ikintu aguhembe nivyo harabaza bigira ngo nabantu ngo bo mashengero ibintu nk'ivyo ngo nabantu ngo bafise neza ngo ko ntibibaho ivyo bintu nabi presence nsanga ntibibaho ariko ni nabo bazana ama ONG muri Afrika none niba bari inyungu zabo ariko babaje gufasha ikisi abanyagihugu oya kwiba kwiba nk'ubazanye ONG gatanga inka ku banyagihugu gutanga inka se none umuntu aza gufasha abarundi nanya Amerika yabasize bari munsi y'ibiraro azanye urukundo rwo gukora wowe usize umuntu ajyamye munsi y'ikiraro abaho muresi wavuze wabonye kuri YouTube ntaba yabasize agaza gufasha iki mayibobo zino ariko usanga umuntu afite impano n'ubuhinga byo kugira go hejuru basanga umutayino waje je nacho bisigura kugira impano n'ubuhinga ibyo ntaco bivuze muri iyi si ata mafaranga ntaco bivuze oya kuri iyi si abarimvyi benshi bafise ubwo buhinga nyine uvuga nta nubwo batera gatambwe gatoya nko ku myaka 25 30 muri Amerika umuntu haba mu miliyoneri ku myaka 25 mu miliyoneri kandi ya dolari cyane gose uko twe imyaka kesho usanga n'umuntu ahubwo atarajya no kwibesha mwe byarahaye none yandi yose kuco usanga none bikenya amafaranga oya niumva bahaye akazi n'iki gihugu gikenya amafaranga none igihugu uri kuvuga gikenya amafaranga niki atwibi ngato yaki uraki iki uburundi burakenya amafaranga none buratunze ama etage nkaba mbona iyo bawutswe niki n'ubukene ama etage yose ubona amakarite yose imiturirwa yubatswe n'ubukene abana abanyagihugu bamwe ubaye utakiriho sorry simbi kwifurije ngo ibintu bisanzwe n'ibizoba it's fine ariko ubaye utakiriho ushaka ko MT nama wana abantu bomwibuka gute bazonyibuka kuvyo reka mbo mu hypocrite bazonyibuka kuvyo nononye murajwe ishinga n'ibyo hanze gusumba uko murajwe ishinga n'ibyo mu gihugu sanga ukurikirana amakuru yo hanze gusumba yino nyuma mvizo nkuru cubona umengo nivyo bivumye gusoma Mama Victoire igitangaza mu Burundi igitangaza nyabaki waruzi yuko ngaha mu Burundi hasigaye hari uruganda rudasanzwe rwitwa Electromeka ruhingura moto zidakoresha igitoro zitwa Muravyo aha mu Burundi nyene yo sinabivuze mu gahari nukuvuga yuko Electromeka ihingura ubwoko bw'amamoto bushika butatu moto Muravyo irashobora kugenda ibirometero 125 utarongera kwishira kuri share ikiza moto Muravyo nta sheni fise nta vy'amavuta ntikorerwa na vidange muri make hacikugoza kugira bakwereke yuko zikomeye uguze moto Muravyo Electromeka iguha garanti y'umwaka wose iyigukorera ku buntu erega hewe za moto zirakomeye mviriza kabijya ka Electromeka irahingura n'amamoto afise porte bagage ku buryo moto imwe ishobora kunguruza ibira 500 Electromeka irafise na garage ikora moto z'ubwoko bwose none Electromeka ikorera he bantu mukeneye moto zidakoresha ibitoro ubu zikorerwa mu Burundi na komande zibera mu Burundi mukariha mu mafaranga y'amarundi ku giciro ciza cane bazita Muravyo Electromeka izo yarasohoye n'imodokari Electromeka
Electromeka irakora ku bwinshi na tujya dukinga dukoreshwa n'abagendana ubumuga. Electromeka muyisanga kuri Avenue de la Mitié muri Galerie Blessing Market. Bakure kuri 69 144 843. Electromeka urashoboye pe. Umva roko nako kantu karakenewe nk'abantu mukora ibintu by'ama réseaux sociaux ama media ibintu nk'ibyo murakwiye kuzamushira ishusho y'igihugu nziza namwe bijya bintu bibi mu bihebe kuko muri market tubinguvu z'ivyiza mube niyo mpamvu bavuga ko utegerezwa kurondera ivyiza kuko ibi bikwitamwe tana bihamagaye nimba ari umuzungu nimba udashaka kwerekana tuvuge nk'ibarabara ribi imiferege mibi cafuye ahantu bata imyavu wewe ntibiba ari ibintu upromoting ahubwo promoting ahantu ubona hafise isuku kubera hajya habi hazoza n'umuzungu abigukorera utana bimutumye niyo mpamvu avuga ati rondera ivyiza ibi birizana utarinze kubihamagara nk'ubona haraje umuzungu ati ni murabe Burundi ukuntu gusa atavye mwamutumye leta ataruhari bifisemo nawe atarugufisemo umva rero nawe kugira ube oppositive byo cugwana no kwerekana ivyiza kuko kwerekana ishusho mbi y'u Burundi hoho n'umunyamahanga azobikora atari ubigize mu ruhara. None muri leta zunze ubumwe za Amerika nk'ubu twibwire ko hariho ahantu habi hariho bakene hariho abashonje cyane gose ivyo birabaho cyane kandi tubwiye ngo ni igihugu cy'igihanganye ni igihugu ngira ngo n'abariko biyumvira ubutunzi biyumvira kuri Amerika wiyumvira ubutunzi ugaca wiyumvira kuri Amerika ni ubutunzi bw'igihugu en general ntabwo ari ubutunzi bw'abanyagihugu bose bijya n'ubutunzi bw'igihugu igihugu nico gitunze ariko abanyagihugu si ntibatunze ariko kubera reba capitaliste ngira ngo hariho n'abagwiza tunga usanga abagwiza tunga barahari kandi kwisi yose usanga ari abambere kwisi mugabo baziko atagihugu kibura abagwiza tunga mugabo ugiye gufata ubuzima busanzwe mu banyagihugu basanzwe nk'aba tuvuge uvuye ku bakire cumanuka abo twita middle class bari hagati na hagati abo hagati na hagati rero ujya niyo banyagihugu kwisi yose usanga baremvye ku bukene kuko nko mu bihugu biteye imbere umugwiza tunga yamura ku hagati adugana hejuru kwitunga giye uwo hasi nawe yamura ko hagati atwara mu bukene mu butindi bwiwe uvuga umukene hariho umukire umukene n'umutindi niyo nuvuga ngo abatindi mu bihugu byo hanze barya abakene n'abakire bakarya abakene zosanga umukene n'ubundi aguma apfa gusumba umukene ni wagowe gusumba umutindi ari umuntu nabonye afite channel kuri YouTube ikunze kwerekana aba homeless bajya abantu bo mwibarabara nabonye ari sinzi abazungu barimwo benshi bavuye muri Afrika bari nta murundi wabonyemo nta murundi wabonyemo oya mwana nabonye abanyafrika barimo umurundi oya zo murundi abanyafrika bajya babonye nabirabure black american benshi maze kubona umuhomuresi w'umunyafrika kwere sinzi ntawe ndabona imyaka 16 mbaye ariko bajye bona birabura of course abanyafrika basa nabirabure bo muri Amerika kandi iyo umuntu yamaze kuba umuntu w'umuhomuresi zaswaga zose bazamuvuye ko sigara ubona umengo n'umuntu ngira ngo bamaze nk'imyaka ingahe batonga n'umuntu ava mu cibitoke canke he sigara ubona nyine ari wa murundi w'wanyu kandi ubwo n'umunyamerika byacanze okay none ni byukuri hariya amaronderero bimeze gute donc ukurondera ubuzima nko dufate bishitse ngiye bakwe cyo kujayo ndumurundi cyane ndumunyarwanda byo koroha kwarondera ubuzima ni igihugu capitalism no kuvuga ni igihugu cha business ikintu cyose koze kirinjiza ikintu cyose koze tegeza kwinjiza amahera nimba ufise akazi uhembwa ku isaha ukarenza ko iminota 20 urayihembwa nukuvuga ikintu cyose koze kivyara umusaruro kandi ubuzi buri hose ushaka kurondera akazi ngo kabura ndetse witwaye nabi nawe urumva witwaye nabi ukaba umukriminere
ushaka kuronka akazi birakugora gose. Mu gihe umazeyo warigeze guhura n'ikintu bita racism cyangwa racism tuzibamwe guru ivyo bintu tegeza kuba bibayemo mu banyagihugu b'abazungu baho birabaho. Nivyo bibaho rero kuko n'abazungu bashaka kuzibamye batwana kuva na kera. Nibaza ko ari iki kizotuma dukunda. Niba nubwo mukorana business baguma kubona ko barafise mentalite zabo sinzi impamvu. Okay. Sinzi impamvu burya abazungu bafise ukuntu bakozwe. Niyo mpamvu je burya no kwemera ko Imana yaturemye ari imwe ntibinabaho. Ihana ivyo nemera. Ngiye ko Imana yaremye abazungu ari yaremye twebwe. Wapi? Canke barahindutse babinjyajya gusa. Oya. Nuko ivyo tutovyinjiramwo. Zoca bituma ikiganiro kimara amasaha 5. Kuri jewe ariko pana kuri wewe cyangwa kundi muntu. Ntabwo nemera yuko namanana nabibabwiye. Umutima abazungu bafise nuwo bamye bafise kuvisi yare twamenya ko isi iriho. Sinemera ko umutima bafise hariwo abandi bantu bafise kuko ugiye kuraba nk'abanyafrika ibintu twagiye dukora bibi. Twagiye tuvyigira ku bazungu kwicana ivyaha nyene biri bizarre nyene ibintu bibangamira ubuzima bw'umuntu burya benshi twavyigishijwe n'abazungu. Ucume uvuze ko abazungu atarukundo bagira. Urukundo? Wapi? Ngo bakunde nderero. Kuko ugiye kuraba kera abazungu bataratangura kuza baratwica bicana abirabure baricana ubwabo. Baricana. Andurazi ibintu byabazanye muri Afrika nubundi no kugira twicane. Nese bazanye ibintu by'amoko. Badupima ngo we ngumengure huku nawe urehuku. Nese babizanye. None umva ikintu cyabazanye cy'urukundo ari ki? Kuza kwankanisha abantu bari basanzwe basangira kabisi nagahiye wumva bacabongera bazana iyobokamana dutahura gutandukanye. Ibyo by'iyobokamana reka tuvuge ibintu bifadika. Basi wovuga ati Imana wayishize ku ruhande. Tazi ko nta rukundo rwabazanye ntirubaho. Mbanye nabi imyaka 16. Ni business tu. Agukeneye umukorera ikintu aguhembe nivyo. Harabaza bigira ngo nabantu ngo bo mashengero ibintu nk'ivyo ngo nabantu ngo bafise neza ngo ko ntibibaho ivyo bintu nabi preje nsanga ntibibaho. Ariko ni nabo bazana ama ONG muri Afrika none niba baje inyungu zabo ariko babaje gufasha ikisa abanyagihugu oya kwiba kwiba nk'ubazanye ONG gatanga inka ku banyagihugu gutanga inka se none umuntu aza gufasha abarundi nanya Amerika yabasize bari munsi y'ibiraro azanye urukundo rwo gukora wose izo umuntu ajyamye munsi y'ikiraro abaho muresi wavuze wabonye kuri YouTube ntaba yabasize agaza gufasha iki mayibobo zino urukundo akarukura hariya nino ngazanye urukundo hari iwabo hariho harabo basa yagwimye kubiboneka n'amaso none icyo gihe nitwavuga ko yagize neza kwe wewe ivyo ubonye ni juste ni kubera iyo propaganda bayakoresheje kugira we aguhuma amaso ivyo bavyita guhuma umuntu amaso mwana bisigura ko ivo yuko muri iyi myaka ugwaruka dukanguka twikangura urumva ibintu bimwe tukamenya ko hari ibintu bitandukanye nk'uburi umuntu ufite imyaka 20 kuduga gushika ku myaka 25 30 ukigira kuri mentalite z'abazungu vraiment zina gutahura kandi abazungu umunsi twese twabamenye ati nuko mumeze tuzokorana business neza muga mu gihe tugisinziriye ntikibaho ico kintu bazokwama nyene n'ubundi baza duca dukoma amashingo barafasha kumbe bazanye coronavirus cyanye bazanye urundi runtu uco ukoma amashingo baje kudufasha bagufasha ibintu aribo babiguteye icari kuba ciza twari kwanka rero ko badufasha no tukwanga ko bagufasha ako kandi navyo ubona vyanga kwanga ko umuzungu agufasha je barigeze kuza muhira amani bambwira ngo nkeneye ubufasha ndabwira ati ubufasha bw'iki bw'iki ndishoboye umfasha iki
bari bakubwiye ko boza gufasha. Hari ukuntu abazungu iyo uri umuntu gishika muri biya bihugu vyabo amashengero menshi aza kuza baratwara abana bawe ku mashengero yabo kandi rero shaka ikintu cyo gutwenza burya nta mwana w'umuzungu woja gutora ngo umutwaye ku rushengero iwanyu yo ni kinaba ico kintu mugabo bakaza ahantu habirabure benshi bakazana amabisi bisi nyene bisi binini kugira mushike kuri zo sengero zabo mudakoresheje n'amaherere gutora abana mugabo ntiwohirahira ngo uje muri neighborhood y'abazungu ngo utore umwana wabo umutware ku ishengero iwanyu nikibaho ivyo rero je ndabiravye nasanze ari brainwashed narukunda azungu bafise nazogira umuntu akubesha ugiye kuraba ibintu bakora hirya no hino ku isi kuntu bonona isi oya so chuvuga ngo n'urukundo. Okay. Nk'umunyamuziki donc burya umuziki wowe utangwa kugeze hariya cange wavuye muziki nagiye ndawufise muri mind kuko ndibuka hari indirimbo nigeze kwandika nkiri muri Tanzania muga kubera ubukene naco nari bwa sikore natangwe kuvyumvira ngeze hariya nyene ahantu hari ushobotse ariko hariho studio ibihuye n'amikoro y'abanyafrika kweli studio zirahari nyinshi kandi uzaje nkitangura kubikora kweli navyikorera muri salo muhira ndimbo ugiye kuraba YouTube yanje ndimbo zose nakora nje navyikorera hageze n'igihe nja no kwishuri kuvyiga kugira nze navyikorera ico gihe muziki nako narikoreye muziki n'ubu ndawukorera n'abandi. Okay, uno munsi indirimbo muri ko murakora ziragira muri za miliyoni ugasanga zarakunzwe sirituwari nk'ijyama muherutse kugirana na Estanish rimwe gusa ni indirimbo igihoshe nanje ziko numviriza kenshi ariko umuntu araciye kuri YouTube yawe hari indirimbo ubona za kera wakoze usanga zimaze nk'imyaka irenga 10 muga zitakunzwe ugasanga n'ubu zirashafise views amajana zirashika igihumbi kiregiye wakora biki nk'ubukoze indirimbo wayishize ku mwanya ubuhinga bwawe ubwenge bwawe ikagira resultat nk'ijya izo nguvu zo kubananya wazikura inguvu razigira bivana n'icakuzanye muri uyu muziki kuko erega ibintu ntibisa uzima ntabwo bwama igihe cyose ntama ari kuwa Mungu igihe hashika no kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kandi nubwo uyu munsi ari kuwa mbere no muntu gwiza kuwa mbere ntuzosanga wavyutse cyo kimwe ivyo kugwaye ari igihe uvyuka byahaye so no kuvuga rero n'ibintu by'indirimbo ni just life too ushaka gukora indirimbo washizemo inguvu mugabo abanyagihugu bakayigutera cyo wiyakira ukavuga ati sawa ntimwabishimye reka nzokora ibindi nanze kijamo none wigiriye inziga ari ubikora aya ntiwo kwa mukora byose ngo bigere kure wapi hari benshi usanga baje mu muziki jiste kurondera ubwamamare abandi usanga babikora kubera kubikunda abandi ugasanga babikora kubera kurondera ubuzima kurondera amafaranga wowe bikora kubera iki sha ibyo bintu byose uvuze bishika kuri bitatu cye byose nivyo bituma nkora umuziki byose ndikunda nshaka kumenyekana of course nayo mafaranga ndashaka byose birimo muga hanini naje mvuga ko nshaka inoti ariko none warayisanzemo ubwanjije ndamaze kuyisangamo kwera nako ivyo nkoze ndabiririmbye biza n'umusaruro nubo ko baragatoro ku munsi umwe bakaronka donc experience umaze kubikuramo uyu munsi nka hariho abatirimbyi bagenza bari ngaha mu Burundi basuraguringa ukabona ko byanse me ukabona ko babananye babikunda ikigwa c'ubuzima umaze kubikuramo ivyo bintu nikihe canke ushatse kuvuga nk'impanuro impanuro no umuntu abirimwo abona bicumbagira icambere nkuko wavuze wambwiye ibintu bitatu nce ndakubwira ko byose ari byo byatumye nza mu muziki rero hari undi muntu aza afise intumbero imwe uwo rero kugira amenye impanuro no muha nuko ncamenye iyo ntumbero yamuzanye tora mw'ivyo bintu bitatu mbwira ati nk'umuririmvyi yaje ameze uko kuronderamo amafaranga ubwamamare abantu bitware byose kuko usanga niko ndacangacangana tora mwumwe uvuga ati nk'umuririmvyi yaje ashaka kwamamara gusa by'amafaranga ataco bimubwira reka dufate kuri cyo amafaranga kuko nibaza ko la majorité ari cyo kibazana
yaje ashaka amafaranga. Okay, bo ku muntu yaje ashaka amahera rero ngo kuko vyifashe ujyamaze kubona ko iyo ugiye tuvuge nko muri ville burya abantu bose bariyo babashaka amafaranga sivyo hari usanga yaradugije etage bazikota hari usanga afiseyo iduka ry'amamiliyoni amamiliyaridi ashaka amafaranga hari n'usanga ebana afise umutahe wa 20,000 kandi bashaka amafaranga muri ville nyene. Impanuro rero iba muri ivyo bintu nuko ushaka amafaranga uyaronka bivanye n'umutahe ufise. Kandi kindi naco abantu twomenya muri business buya niyo mpamvu ubona umuntu wese agwana no gutera imbere kugira aronke menshi. Amafaranga burya ararondana sinzi ko mu kirundi ico kintu cyumvikana ararondana kurondana ni juste ikintu gikurikira ikindi sinzi ko mu kirundi ico kintu cyumvikana kirumvikana we kurondana nguvuga umuntu afite amafaranga menshi najya make agumazi wewe amaze kubibona ivyo bintu uvuga ibintu biji ibindi biri so mu muziki rero ngo bimeze gute sinda gucange ngo zange nakwinjije mu ivyo bindi mu muziki urashaka kuzuga struggling bivanye n'umutahe wazananye nawe struggle vraiment murahura cyo kimwe nuko muri business umuntu yazanye agatahe gato aguma struggling abantu b'umutahe munini baramutwara abakiriya urumva ahura n'ingorane nyinshi ariko umuntu afite umutahe munini biguma bizi wiwe kuko vision ukuntu biboneka appearance yavyo nubwo umuntu yovuga ati ijya restaurant ko irenze ataranayifunguriramwe aca avuga ati nivyo bateka ni VIP mugabo wewe nubwo ufise ibintu biryoshe gute ufise amagi uyatemberana ku mutwe hari umuntu akuraba akavuga ati ajya amagi yuje mu petit kweri no rifungura ntirirwa amahoro kandi ubwo ni byiza riraryoshe mugabo akavuga ati cyo mpete ukuntu yambaye najya amagi mbona umengo yamusaziye ko ku mutwe cumengo vyabaye mucafu ariko so kuvuga kari ko biba biri izo ni struggle ziwe bivanye n'umutafisi ariko irigi urisanze ahantu hari akaklimatizeri ibintu nk'ivyo gakanye kameze neza bakubwira ati irigi ni 2000 ukarigura 3000 ukarigura mu muziki rero ngo bansubira mu muziki wambajije yego uzananye umutahe mu muziki struggle ziragabanuka kuko abantu bari muri industry bubatse industry bagushaka ko inyungu ubufisi ibyo barondera nabo bafise ibyo urondera tuvuge nk'ubu barakoze indirimbo ushaka promotion hari abantu babishoboye gukora promotion nawe ukaba ufise ibyo uza kubahemba n'ibikorwa wakoze struggle ziragabanuka ariko kazi uri wa muntu ukoma amashi hano hose ugiye ukoma amashi gukora audio warenze gukoma amashi kugira umujournaliste aze kuyumviriza kuyikuvugiriza ukomnya amashi ni struggle nawe uco vyumva iyo ro ni impanuro ku baririmbyi of course hariho ubuza nyine agakoma amashi bigakunda kuko twese kwisi hari abantu twagiye dukomera amashi n'ubu tukiyakoma ariko nyine ugomba kubibamwe ukabimenyera ko nimbu uri muri kategori yo kuyakoma uzoyakoma niko rugero uzobugeze Ariye usanga umuntu afise impano n'ubuhinga byo kugira go hejuru basanga umutayino waje. Je nacho bisigura. Kugira impano n'ubuhinga ibyo ntaco bivuze muri. Kuri iyi si nagibaza. Kuri iyi si. Ata amafaranga ntaco bivuze. Oya, kuri iyi si. Sorry. Kuri iyi si ibyo buhinga nibisanzwe birasanzwe. Kandi uzogenda urabe neza. Namye ndanabivuga. Abarimvyi benshi bafise ubwo buhinga nyine uvuga nta nubwo batera gatambwe gatoya kuko aca yishimira burya buhinga Imana yamuremanye ijyangabirano uko ingabirano zisumbana hejuru niko iterambere ry'umuntu rigabanuka ibintu vya music ndiko navuga music simbivuga mu bindi kuko umuntu afise ingabirano nziza cyane mu kuririmba wa wundi uvuga ati rijwi none yarikuye batera imbere kuko ingufu zo gukora aca zigabanya agaca we yisunga rijajwi akavuga ati rijwi uzorirondera zondondera tu ndazi ko niyemera ndazi ko nagabiwe n'Imana
bo bazondondera ntawe ukurondera. ariko nk'ubu wowe muri Etazini hari y'abastari usanga ubaye umustari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga umengo yabaye n'umustari ku isi yose. Bariya ndakunze ko nabakora business amazina yabo bakayakoresha muri business. Twenga mu Burundi ka dufate ko turi miliyoni 13 ari umuririmbye bazwi ku ngirana zose miliyoni 13 arazwi kuva ingira makamba gusha mu Kirundo Burundi bwose buramuzi. Mugabo nta kindi kintu na kimwe akora cinjiza amafaranga kirese umuziki. Mbega burya abashaka kubikora ubwo bwamamare bukoresha gute abashaka kubikora ahubwo vuga tumutaye kubikora rega kumenyekana mwizo miliyoni 13 no kuba ufise umutaye wacu ukora ibindi bitandukanye n'umuziki n'ibintu bibiri bitandukanye ariko ubwo bwamamare niyo bukoresha bukaduza business bose gutese gute nubu weko arabarimvye benshi ufana uzi indura hamagara umubwira ati tora Emilio kubera ndagufana ngira umuntu urabikorera w'umustar wemera kweruvuga bavuze ko wemera indimbo yanje sigira rero nka desamire ngaho ucuvuga ati nuko vyagakwiye kugenda bwa bwamamare bwawe nese ndagusabye ya medesamire kubera wakunze indimbo yanje ariko bo watizo kuba ufise ikindi kintu bya gutuma nanje no vyumva nkaza kugishorera kubera ndakwemera sawa nanje nakubwiye kwamamara no kuba ufise umutaye wo gucukora ivyo bindi ngo vyaza mu musaruro ibintu bibiri bitandukanye cyara kubuzwi igihugu cyose ukabura umutaye wo gushoza mu zindi business yakumenyekana siko kuronka amahera izina canke no kunanirwa kwidandaza none abanyamafaranga niba hari uwo niwo mushiramo amafaranga nere singiye TV sinakoze amahiti sika turabagwiza tunga sigeneme shaka sigeneme nene bahari sawa turidandaza burya umugwiza tunga atavyutsa avuga ati ni mundonderera umuririmbyi cyo bihindurako kandi n'umugwiza tunga nawe nukuba be careful urumva nukuba be careful because umugwiza tunga abashaka kongereza itunga yego ntago abashaka gufata bijya bintu vyiwe ngo abigabira abantu sukuza gufasha muri iyi si gufasha ijambo gufasha eba ego rirabaho sindarihakane kwere naje hari abantu ngira nafashije mu buzima gusa ntitwori ikibanza kinini oya ngo umuntu ngo wabonye ngo biva kure kwere ahubwo vuga ati ushaka kuba ufise ingabirano irenze sivyo wamara kuba ufise ingabirano irenze umugwiza tunga akakuraba akavuga ati you know what naronse igikoresho uravyumva agaje gufata we petingwa hano ndafise akabari n'uwo ririmba nkaza ndakwase nkanimire buri joro ukuririmbye bera ko we widandaje aragufasha aragutwaye mu kabare zuraririmba karaoke baguhase nkanimire buri joro nivyo niyo ni opportunity ntabwo yaje kugufasha ahubwo mwakoranye ivyunguka ariko ugiye no kuraba wanashaka urashaka kuburirimba hakaza abantu bakishura ama miliyoni ngo ugatahana 50,000 so mugwiza tunga igihe cyose ubona umugwiza tunga abaye interested n'ivyawe ashaka kwinjiza amahera tuzuharure ngo ashaka gufasha ibiki ashaka kwinjiza amahera aciye kuri wewe so ikintu cukora cuvuga ati sawa twanire ivyunguka wowe unguke nanje nunguke yego ntiwunguke ngo mpombe kandi sinunguke ngo nawe utangure guhomba kuko umugwiza tunga amaze kubona ko ashize miliyoni 10 mu kwizina ryawe eje akabona ayasubiranya ari 8 kivuga ati we ntasone narinzi yuko nshizemwo 10 ejo tuzovyaza 15 hagarutse 8 cagushira hasi kweri rero aho niho twihendera nk'aba nyamwuga canke abantu dukora business ariko ndakunze kumva abanyamuziki benshi bidoga ngo urumva ngo ikintu nkenye ngo cambere ngo ni management hari umuntu aza kumanage ivyo udafise management bisigura iki reka kuba mucurika indimi management ni ikintu kimanaja ibikorwa by'umuntu ufise iki ba manage nene nk'umuririmbyi ubona cyangwa gishobora kuba gitahurika ati umuntu yonshoramo imitahi sponsorship nibaze bavuga sponsorship kuko nkubu nje ndashaka kubona umupeti nabona arashoboye
aca mvuga ati umupeti ntaragera yego akeneye sponsorship aca mvuga ati we peti tora 10 million ugende ushire mu vyo uri kurakora hama je nanje ukuntu tuzodandaza ivyo bikorwa wakoze nuko tuzokunguka twese iyo ni sponsorship ariko si management imani ni yabasani baba bateye imbere gose bageze hejuru ayangaje abantu management bisigura kwangaje abantu bakumanagira ivyawe udashoboye kumanaja kuko bishobora kuba bimaze gukura cyane bikaba byinshi yes nico bita arondera management yayo yangaje CEO wa company akangaje aba supervisor akangaje aba manager ibintu nk'ivyo usanga afise inzego muri company iyo nico bita management none uri umu artiste nta gikorwa ufise gushaka management kumbure rero abaririmbyi nyamwinshi ngaha mu Burundi bashobora kuba bakeneye sponsor apana management mu Burundi twese dukeneye sponsor umuntu agushiramwe imitahe agaca nakwigisha uburyo muzovyaza musaruro nta management ngaha mu Burundi kenewe y'umurimvyi n'umwe nta numwe afise ari ku rwego rwo gukenera management mumbwire kwera Chumengo uracintege bariko barabigerageza oya sikubaca intege none mu barimvyi bari mu Burundi wibaza yo ndabaca intege no kwiherako okay ku rundi ruhande wewe muri Amerika ko biri kose urakora iyindi mirimo itari muziki nivyo of course abanyamuziki benshi ngaha babeshujwe n'umuziki ubahanura iki donc kugira ngo babivange n'ibindi bikorwa by'ubuzima bwa minsi yose cyambere no bahanura iyo ukora umuziki uko ugomba kuraba net worth yawe tuvuge net worth no kuvuga ngo donc ico winjiza cyanye ubutunzi bwawe mu buzima busanzwe ugacukoresha nka 10% uyashire mu muziki hamano 90% ibandanye igenga ubuzima bwawe maybe utundi to business 10% bari ushira mu muziki ariko uwo muntu yoba yinjiza menshi ya oya rega 10% y'ikintu nubwo zobasamire ni gufata 10% gusa numva yo ari cyo uyu mugore mu muziki none na karoro natanze tu fata 10% bari zutwara muziki rega umuziki sukuja kuririmba gusa sha no gukora ikindi kintu nene mba nkubu tuvuge uririmbye ukinjiza 100,000 100,000 ijoro rimwe waririmbye nka karaoke ibintu nk'ibyo bacifata 10% nakujya batangisha ikana fata 10% ukazishira ibihumbi 10 indwi n'uririmba indwi yose uzokwija nga 70 asaba wongeze ko iminsi ngahe kwizijana wanashaka kurimba ukwezi kose ufata rero yandi 10% wagiye ukurako tutwara muri studio nezo si 10% wagiye ukurako muri naho byo twara meza ngahe ntaco ariko nufata umutahe wawe ugacukoresha 90% mu muziki ngo buraca vyagarutse takurahi business y'umuziki ni business ikeneye patient kandi ntihira bose cya kuririmba ebana uririmba neza wanashaka utwaye twese tukagenda tukagenda bikarangira uzurashwana n'abafana nabo burya sabana beza kweri babishatse abafana babishatse kubera abana babi kandi ikindi kintu nabonye abafana baragucunga afisikiringo baguha bazo baragucunga baraba ko biguharana ari igihe cy'igikundiro n'igihe bakikwaka ariko bugiye wakwatse igikundiro kuko umuntu ntaba bikwiye baraba ko muri bikorwa cyane igihe baguhora ubusa kwera atakutagize wapambanye byanze ariko abanyamuziki uri kuravuga ngaho i Burundi urako dufite population abantu igihugu ni gitoya abantu benshi usanga bazinanye umusitari ashobora kwimba ati none gasha cenje gukora kijya ndahure nabo abafana banje bantu nkwe ngo ndiko ndasiragoringa ahitamo kubiheba kinyegeza abayihenze
kuko hari n'abafana bagukunda kubera struggle babona ucamwe bakagukundira ico burya abafana bakunda umuntu nyene ari humble aciye bugufi uciye bugufi kandi ikindi naco abastare twoza tumenya rega umufana ntagukurikira ngo nuko ari indirimbo iryoje hari n'ibindi bintu bituma gukurikira intelligence knowledge vision mbona kazoza byose arabiraba akavuga ati none uyu mustari nkurikira yo nanshitsa kuki uyu yo create nakazi basi nanje nkaronka muronkerako ubu je ndafise ahantu mfise ibikorwa ahantu ndiko ndaduza udutafari ahantu bose bahakora ni nk'abafana banje wow nza mbona nk'uko nkabona umuntu ndiko ariko araseha ibivu ngo ndi umufana wawe ati wow nice ndakwemera kweri uranyemera sawa wanyemeye twavuye kuri YouTube none ubu rero nawe uri kurarondera ku buryo umutana n'igihumbi kimvuye utahana igihumbi aho rero birumvikana uwo mufana nakuva inyuma warakereye ibintu bituma yoronka akazi nakuva inyuma ari ibintu rero bituma abafana badukurikira n'amajambo tuvuga amaposti dupostinga uburyo tuganira nabo byose biratuma umufana agukurikira akavuga ati wewe ndafise ico no gukura warigeze ucika intege dufate umunsi umwe muri bino bikorwa byawe bya muzika warigeze ubona wo ucika intege timash ndageza aho mbona uko biriko biranga sinigeze ncika intege ngo numve ko no biheba gusa nyine hari ukuntu iyo wiyumvira andi maproje ari ku ruhande ucubona umenga ibintu by'umuziki wobanza ukabihagarika ariko kubera umuziki mengo sinzi ibintu mengo ni ibintu tuba twaronse mu maberebere y'abavyeyi urumva ko kantu siko mengo ni ibintu tuba twaronse tukira abana basi nubwo biheba sinzi hari biragukurikira hari bidayimoni biguma bivuga ngo kora nitara ntinyegeza none ko usanga n'umuzeha wanashaka w'umukukuruke avuga ati nzanira studio ntibihebwa bijya bintu n'ubihevye avuga ngo yavyimuriye mu rushengero aheba mwene ibi vyacu agaca agenda ngo yagiye kubiririmbira mu ishengero cyane akabiheba mu ishengero akaza kubirimbira handi wacu kuri kwaya matere yacu ahinduye style cyangwa ivyumviro muga n'ubundi mugani kubiheba ntibipfa kukunda kwera okay none uno munsi mu bantu badukurikira harimo nariye twe dukugira ibintu bijanye n'iterambere ry'umuntu giti ciwe donc développement personnel umuntu wese turamwigirako uno munsi nshobora kuba ntakunda umuziki muga MT number 1 nkaba no mukura ko ivyigwa ngorora buzima muri Amerika iyo muravye kuna abantu biteza imbere hariya ni nka kahe kantu uba warasumiye abarundi ubati burya namwe murakwiye kwitwara gutya murakwiye kugerageza gutya muri Amerika uhageze ikintu cyo tuma witeza imbere ni ibintu byinshi cya mbere ni ukura amaboko mu mpuzu cya kabiri ni ukudakengera ibikorwa ntuve hano uri mu lisansiye ngo uvuga ngo muri Amerika ngo nshika bampa ibiro cyo ntikibaho si wanyu afise systeme yabo afise n'abantu bigishije we sibo banakwigishije tenyenya rero utangure buke buke nawe uje muri systeme yabo ico ni cyambere to be humble ico ni nka systeme yo kuba humble kumenya ko kwicisha bugufi nimba ari ikintu ushaka ugende buke buke ukigereko mbo cya kabiri cyambere nakivuze no gukura amaboko mu mpuzu cya kabiri ni kwigenza neza ibihugu by'abazungu nkuko nakubwiye birakunda umuntu yitwara neza nubwo usanga bo sinzi ariko bakunda umuntu yitwara neza mbese abereka ko ataje gusambura igihugu cyabo ahubwo yaje kubafasha kucyubaka cyo kintu gishoboye naho nyine biracamo cya kabiri kwiga kumenya nibiki bikora nibiki nokora bigatera imbere donc ubushakashatsi ibyo bintu bishoboye life irashobora gucamo
nigeze kuganiriza umushiro ndamubaza nti muri China iwanyu abantu bangana nabatwe bw'ibugwaruka bakora iki arambwira ngo bariya icambere bazi kwiyadabuta n'igihe tuba tugezemo hama kandi barakunze kuja hamwe ko je nimba mbuze umutahe nawo kawubura muga turafise duto tuduhurije hamwe tuza dukora igikorwa kinini ati rero ivyo namwe nk'abanyafrika muvyiyumviriye ni bon ariko ku banyamerika abantu bangana nabatwibwiye hanini usanga bari bakora iki bari mu mashure barasohotse amashure bari mu business y'abavyeyi babo benshi nko ku myaka 25-30 muri Amerika umuntu aba mu miliyoneri ku myaka 25 mu miliyoneri kandi ya dolari cyane gose uko twe imyaka kesho usanga n'umuntu ahubwo atarajya no kwibeshaho mwe byarahaye reka basimvuge twe byarahaye twebwe reka twebwe turacari tugira ku bintu turacari mu bikomera abazungu badusizemo turacivura ibikomere by'abazungu ariko none ntibagiye bo nitwokira nega shaba baragiye mentalite nazo bateragiye twigishanya hagati yacu uwakiza avura abandi gerageza uvure uzombwiye ku bintu abazungu baduteyemwo systeme barazishe baduha education zituyovya ziturusha mu mutwe umuntu ugasanga ahije amashuri ari specialist mu bintu 10 ugaca usanga niwe azoronka akazi k'uwo musozi wenyene abo biganye nta numwe none ufise for example ufise hospital imwe tuvuge nko mu ntara hari hospital imwe ikomeye ibitaro ukeneye ko abadogiteri babiri basi je batatu tuvuge nk'ibitaro babiri ko abadogiteri bangaye kuko sinzi systeme ya hano reka dufate nka batatu sivyo abadogiteri ibintu nama nabitanze mu burorero sinzi nzogera igenda nabihebe abadogiteri batatu ini wacu dogiteri asohoka azi kuvura indwara zose ziba si bose hafi ya bose ababizi byose iyo ni colonisation y'abazungu bayumva gusohoka ishure uzi hafi y'ibintu byose mu buganga kandi mugasohoka muri nk'abadogiteri nk'abangahe muhejeje nunzoshe muronka akazi he none hariye muri Amerika bimeze hari usohoka uzi ikintu kimwe unavuze kuzi birenze kimwe bakwita umusazi na diplome boyitabura ahubwo wavyize bakwemerera baguha systeme yo kwiga ikintu kimwe nimba uri umuganga uri umudogiteri ugiye gusohoka kuvura amaso uzokwiga kuvura amaso nta bintu byo kuvuga ngo igikomere ngo cy'umuntu ngo no gitreatinga no urazi cyo bica bifasha uvuga nimba usohoye abadogiteri 10 basohotse mu mwaka umwe ukaba ufise ibitaro hospital imwe baba dogiteri 10 nimba umwe azi kuvura amaso uwundi azi kuvura amenyo uwundi azi kwibarutsa abakenyezi uwundi azi ingwara zindi umva ko bose bakwiwe none hari bitaro hataza abantu bagwaye ingwara zose savdire ko abadogiteri 10 wasohoye bose bazoronka ubuzi kw'ivyo bitaro kuko uwuzi kuvura amenyo nawe niya yagwara zocisha kuri abadogiteri w'amaso ariko nk'ibihugu bikenye navyo urumva bikenye kisa amafaranga none yandi yose kuco usanga none bikenye amafaranga oya niumva bahaye akazi ni nk'ikihe gihugu gikenye amafaranga none igihugu uri kuvuga gikenye amafaranga n'ikihe natwe binga turaki Uburundi burakenye amafaranga none buratunze ama etage nkaba mbona iyo bawutswe n'iki n'ubukene ama etage yose ubona amakarite yose imiturirwa yubatswe n'ubukene abona abanyagihugu bamwe bamwe
ngo nawe shaka ariko gatoya ku bintu bijanye na buri muntu wese aripfuza igicapo ndakeka abantu bashaka yipfuza ko bamugirako ubaye utakiriho sorry simbikwifurije ngo ibintu bisanzwe n'ibizoba it's fine ariko ubaye utakiriho ushaka ko MT nama wana abantu bomwibuka gute bazonyibuka kuvyo reka mbu mu hypocrite bazonyibuka kuvyo nononye ni kwisimeze nta muntu bibukira kuvyo yubatse kenshi umuntu amwibukira kuvyo yononye agira ahubwo wari wifuza ko bakwibukira kuvyiza of course nivyo vyifuzo tugira but we know yuko bitabaho nta muntu bibukira ku bintu vyiza yakoze bamwibukira ku bibi yazogira umuntu akubesha none abantu benshi uzi mu mateka y'ibintu twize ama histoire bahitirere bande baza ko batibukwa gusumba abantu bakoze vyiza mbwa hitirero waramwize kuvutse waramwize gusha nubura umwumva nabandi bantu bose twibuka twagiye tumenya ko tuzobibuka kubera amabi bagirijwe hari vyiza ngo bakoze amabi bagirijwe niyo yagiye turabirabaraba dusanga bimwe byari byo kubagiriza no kubabeshera bica bituma tubibuka gusa nkanje nanifuza nyine ko bonyibukira ku gatererano gacumu kubumwe natereye igihugu canje nimba ari koroni rimwe nadugije avuga ati type niwe yaridugije ariko rero suko usanga biri so usanga biri vraiment so ndabizi kandi tegeza no kuvyakiramo okay dusa nk'abarangiza kino kiyago nanipfuza gato nk'umuntu bari muri leta zunze ubumwe za Amerika igihugu kiri civilize bateye imbere mu mico mu butunzi technology byose barateye imbere ku bintu bijanye n'imibano umusore hari yaroshe kubaka gacuti umusore cyangwa uri inkumi biroroshe biroroshe none ko utobura icyo ugaburira umuryango ukora kandi n'ubutoye aronka ibikorwa ariko reka si nk'uku kwini wanyu nangira mvuge ngo iwanyu iwacu si nk'uku kwini iwacu usanga utoye umugore ugaca umwicarika ngo usanga arasi ari we wikoca oya suko niwo baho niwo bishobora ubuzima bwo kuzimba gose uvuze ngo umugore umwicarike ngo nuko ngo azokuvyarira abana ariko ko murabona ama divorce hano mabidoga ngo bakabasanga umwaka umwe cyaje gufata abwire sentareti ibyo yararondeye byose tubice mu kabiri ibyo biri hose ibyo biri hose ese divorce hariya nomengora nabi promoting aho oya kwimpromotinga gute ngo ni mu great divorce baraborohereza nta namwe batorohereza ahubwo vuga ati uwashatse gusambura urwiwe ntibamutize umuhoro se kuvuga nabi gusa murajwe ishinga n'ibyo hanze gusumba uko murajwe ishinga n'ibyo mu gihugu sanga ukurikirana amakuru yo hanze gusumba yino niyo mpamvu izo nkuru cubona umengo nivyo bivumye gusumba nkuno kubaza ati se kuvuga nabi gusa murajwe ishinga n'ibyo hanze gusumba uko murajwe ishinga n'ibyo mu gihugu sanga ukurikirana amakuru yo hanze gusumba yino niyo mpamvu izo nkuru cubona umengo nivyo bivumye gusumba nkuno kubaza ati divorce samprusa mu Burundi divorce igeze kuri kangahe wombwira mugaye yo hanze wombwira ati 70% bagira divorce 60% ko wigiriye kuri Google nivyo urondera mu Burundi none divorce igeze kuri kangahe cyo kibazo sino cishura kubera ntubikurikirana tubwishe kuri bikurikirana none ubaza ati mariage mu Burundi iri kuri combien de pourcentage zingahe usanga atavyuze ni ibintu byinshi no kubaza vyerekeye
ngaha mu Burundi ugasanga ntavyo wigera urondera zorosherishe ntazurondera mwana kubaza ati hanze muri Amerika vyifashe gute ugacudoma kubera iki biri muri ngano ubundi ibintu vyishi ntivyandikwa simwe mudashaka kuvyandika none ega ntivyandikwa n'ibiti vyandikwa namwe amateka y'igihugu yandikwa namwe none wewe uri mu YouTubeze sivyo ubaza ko gushira video kuri YouTube atari amateka n'abana bazoza bakarabira kati ibi mu postinga harabaye hazoza generation yindi usange bariko baraturaba turi muri karite ya yindi mengo nifu karite zarahindutse vuga ati MT yari kuri cyane ini avuga ibi nibi azoza amateka ntafudika okay rero nivyo vyagugwa nibikirega ntivyashizweho n'imiyaga bishigwa ko nabo bantu bashaka nimwe nakubwira bashaka gupromotinga ivyo mu gihugu cabo twebwe rero tugenda tubirondera baje kurondera ivyacu bakabibura bagaca baza kuvyironderera bagaca berekana ibitari byo niki gituma rero mu diaspora umwe bari mu gihugu kimwe n'amahirwe bashaka bashobora kuba bayasangiye ariko umwe agataha agasubira iwabo Kenya undi agasubira iwabo aja kubaka ibintu bihambaye choice choice none tugeze ahantu bakavuga ati wewe ngaye amafaranga nayo ngaye amafaranga ico muyakoza nimwe mukimenya ugacu yakegeta yose agahera je nanje nkakegeta tuvuge nka 5% yandi yose nka ku mufuko dusubiye inyuma wumva ari inda atahafise icyo atahanye choice ujanye n'umuntu mukabare mwese mufise 100,000 wowe ukayajya ukayamara nawe agahitamo kuyasubirana inyuma utashe ukenye ntucuvuga ngo kubera iki nishwaya wayari ugiye ahantu hari ubuzi mwese nta muntu numwe yavuze ngo we turaguha we tukwime Amerika suko bimeze nta muntu wapfa kwimakaza ugacu ushima kudakora je nkakora dusubiye inyuma nishwa yawe ni wabihisemo kudakora cume uvuze yuko n'umunsi aho ubuzima bwagoye icumi ngo namahitemo yabo nubwo tuvuga yuko Imana ari bifizemo uruhara burya natwe turabigiramwe uruhara ebaza ko Imana ariyo ivuga ngo wenda guteje ubukene oya ivyo bintu Imana niyigera ikora uko ngo wenda guteje ubukene urondeye ahubwo araheza giko keshi burya urondeye ashaka kuronka duke simvuze ngo abantu bose barondera bararonka kuko ndabivuze uko hari abantu bonyumva nabi kuko hari umuntu avyuka atigita basi at least wavyutse utigitira 100,000 basutahanye 10,000 urumva ko wagiye sico kimwe n'umuntu yavyutse yicaye ufu mutahana duke gabuka wari wagiye cyane ukabura mugabo wari waronse umwete ubuca kurondera kuko nugenda ukarondera umunsi ukabura ariko washaka iyo sohotse ukabura washaka no kunguka basi cyumviro kizotumeje uronka of course urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorera cyangwa kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe tumbera ni Band Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi nyaruka kuboneka uramaze kumva bindege yasize cyangwa bakagenda bafise stress aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe ni Band Travel Agents duhamagare kuri guteranya 257 66 66 23 the best trip ever ni washika uzombwira.